ibice bikuru bikuru byaranze urugendo rwanje nafashe nkuko mubizi ndasangiza byinshi bitandukanye. Ire ni bimwe mu bigize urugendo nahuye nacyo, ibyo tugadukurikirane intambwe ku yindi yuko uko urugendo rwanje rwagenze. Ni ya YouTube channel nyene ya Murundi arisho mwasanzwe usangiza byinshi bitandukanye, bari tugaturabe kimwe kimwe intambwe ku yindi aho narindi igihe cyo kuncara kimeze ubuzima muri make nabayemwo muri uwo mwanya. Ego rero nivyo tugadukurikirana muri no video. Amahoro neza guys, nizere ko mumeze fresh. Ego hamana je nisanda ndashima. Ego uno munsi ko mubonana mw'ijoro rya hafi saa 7. Ariko nshimye kuba nofata video kugira ngo ntangurana urugendo rushasha. Yes. Impamvu nyamukuru itumye mfata ino video nuko aho bukera ko umunsi wamaze gutangura nza kubafasha urugendo nja ahantu bita igitega guys. Ni rya kabiri ngiye mu indi ntara, ko intara isanzwe menyereye kujamo yari Ngozi gusa, ariko Gitega ni intara ya kabiri guys nzoba ngiyemo. Ni intara ya kabiri nzoba ngiyemo, ariko navuga ko ariyo ntara ya mbere ngiyemo ntanguye unongwa basangiza ubuzima bwanje bwa misi yose. Nivyo nyamukuru sinari ngiyeyo njanywe n'amavideo nkora, njanywe n'akandi kazi ndonderamwo ayo kubaho komatsko YouTube yanje ntiragera kugura kitangura kumpemba canke se ntangure kubaho mbeshejweho nayo gusa. Ariko nkuko nemeye yuko nzoza ndabasangiza byinshi, nahisemwo kuja kuri ico kiraka, ariko namwe ntabibagira tujane namwe imisegonda kuwundi, eka buri kantu kose. Nivyo ino video ntizobona neza kubera ko ni mwijoro, ni mwijoro tukadushike mu masaha ya 7 z'ijoro, ariko shimye kuba no ikora kugira ngo dusangire namwe ibintu nahejeje gupanga vyose. Aho bukera saa 10 kubafashe urugendo kugira ngo nimiburi nka saa 1:30 saa 2 nzobe nshitseyo GTG. Rero naho ngenda basangize bya GTG. Murazi ko muri iyo minsi nako ndabasangiza ibijyanye n'ino ntara ya Bujumbura kuko ariho nsanzwe mbari naho mvuka, ariko turagira amahirwe tugira twinjire GTG naho ndabasangize ivyaho. Rero ntimwabagiye kuri subscribe ku YouTube channel ya Murundi arisho, umwe asanzwe basangiza byinshi, umwe asanzwe abateramisha muri ibintu biriya, eka ntaco ntazokora. Kuri subscribe twagure no muryango wa Murundi arisho kugira ngo ibintu biguma bitagata, kandi azi no kweza yuko mu misiri imbere hoho tuzova mu ntara tuja mu yindi turungitsweyo na YouTube. Yes, aho ndavuga ni mu gihe YouTube zo bitanguye kugira iki kuduha akanoti, ariko nayo itoka duha ibintu dukora dukunze twifuza kandi tunezererewe. Niyo mpamvu umuntu ategerezwa kubikora ataco twamuha naho objectif ari kugira iki ari bizo tubeshaho. Yes guys, tubandanye rero mu dushigikira. Yes, nabwiye kuri urugendo rwose nza dutanguye mu gatondo intambwe ku yindi ndaza kuyibasangiza gushika shitseyo GTG ndaho nyoje ikirenge. Yes, ni muri hangana ntibibona neza ko ndakoresha telefone kandi ni na mwijoro. Ego ariko ndazi ni bwaca buza kuba bimeze alright. Yes, nkuko mubibona rero urugendo turarutanguye nako nafashe ibrasima, twafashe imodoka turatanguye urugendo rwacu. Yes, murayibona turagiye aho twafashe barabara ko turagenda, murabona amashamba meza cyane, imisozi myiza yacu igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Yes, murabona yuko ari ahantu heza cyane, nkuko mubibona hano. Imana yuko aho two turaca ni barabara rya RNE Karizi. Wow guys, murabona akazuba iyo gaserutse, raba ukuntu gaseruka gasa neza. Raba guys, murabona kino kirenge gisa neza. Raba akazuba no kari kagiseruka
yes nkuko rero mubibona hano twashitse ahantu tuje kugira ngo abariho dushobora kuba twokorera nkuko mubona iyi ni sale tukadusakare nako ni ivyuma biri ngaho yes n'amabati yose nko mubona yuko akavura kaciye kagira azori sale bazoza kaciye twatanguye ibikorwa byacu bitandukanye yego yes urabona yuko twamaze kuhashika ntabwo twiteguye kugira ngo dushobore kuba twatangura ariko nabibwiye kaniko kazi kari kanduganye ariko nifuje kuba no basangiza ariko inyuma yaho uraba ivyo tunahuye navyo ibi ni ibintu naheruka kubona kera cyane iki ni ikintu naheruka kubona kera cyane aho ubona ikirere cyose cyuzura imyotsi gusa ku buryo atamuntu ushobora kuba wobona yes guys sinzi aho hererewe ibi bintu usanzwe ubizi hano ni muntara ya Gitega mu Kibimba yego nabona ibintu kuntu byari bimeze ibintu naheruka kubibona kera cyane naho nduze ko kenshi mu gisagara ntibikunda kubaho ariko murabona yuko uyu munsi naragira amahirwe ndasubira kubibona cyane mbabari imyotsi mbabari biki aho hose hafudika uburyo umuntu ariko nko ku metero 10 udashobora kuba wamubona yes murabona yuko umunsi wa mbere ntibyagenze neza cyane aho imvura yashoboye kuba yo bitakunze yuko dukora ariko ndavuga ati reka mfata akanya ndabasangiza ko bikora genda akavana ko kariko karajejeta nkuko muvyibonera hari hageze umusayo ku mugoroba aho navuze kare tuje guteka guys ahanye narahuye n'ikibazo gikomeye cyane aho murazi ko kenshi icumba dutekera ku mbabura ariko ruguru batekera ku nkwi gutekera ku nkwi resi bya bindi byo kumbabura bisaba ko mugumanako segonda kurinde hanako ndateka umuceri ariko nk'umuntu atsanzwe nyene dafite inata nari yarangije kuguma nk'uhangiriki ncunga umuceri segonda kurinde ariko umwotsi nawo tuguma duhangana ntibyari byoroshe guys murabona isafuriya ariko ndatekera isafuriya nyene nvuga yo kwishanti hanye twari kwishanti ubu nibwo buzima bwa kwishanti twari tubayemwo ego kuniko twafungura kuniko twateka kuniko twirirwa murabibona yuko ntari ibintu bikomeye cyane ubuzima ntabwo je narimenyera ariko yes nabubonye nabaye kansanze n'ubuzima buryoshye ego ubuzima buryoshye cyane naho ari bamwe sinzi batabuzi batabuciye naba wahiye original hagira ibihe byiza wow murana kagacene ko ndateka akagiziki kari gahiye ego kari gahiye ku mwotsi wa kasatsi urabona yuko no gufungura two turafungura ego byari bimeze neza cyane twako turafata amafunguro inyuma yaho rero twashoboye kuba twogenda ahantu tutembera murabibona aho twariko turafata gafana nabo twari kumwe gafere ubundi gafere nyene urabona kwita nka muhungu wacu urabona yuko aho twari duteraniye twashoboye kuba twogenda kuze aho yaragiye cyane ati jewe ndabona kumwe mu gihugu cy'umurika tambire teka ndabatambire mu gihe uriko ndabakire ati kandi ndakeneye ko mu nkamera nanjye sinahengeshe shinije kuko nzi yuko ndabasanga ibyo byinshi nanjye naciye mfata telefone cyane mu kamera ariko nuko yarasanze nyine turi ibintu nyine byo gufata n'amafoto avuga ati nanjye nakeneye ko mu nkamera niko ndabatambire tujya kubona ku muziki wari waryoshye reka ndeke mwumvirize akazi ko kari kameze Hello guys, hamanze ko mvuze neza rwose umunsi wanje wa mbere uko niko wagenze narakuba ari ku mugoroba yes
anye naho twagiye gutembera mu muji. Yes, ibintu kujya bimeze. Okay, reka rero ngenda bashimye mwese mabanye natwe kuri no munsi chance mwafatikanye natwe kuri no video. Mwabonye umunsi wanje ukuntu wagenze. Umunsi wa mbere ushobora kuba no jya mu ntara ngiye gutembera. Umunsi wa mwabonye ukuntu wagenze. Reka tuze dusubire muri video izokurukiye, ariko nibagiye gusaba commentaire y'ibyo wifuza cyane saho wifuza ko tuzotembera, ko nababwiye yuko tuzotembera heshi hatandukanye. Rero nivyo vyibi nanagiye kwandika nko mwabibonye, ariko sinigeze ndabibagira kandi sizobibagira, nzoguma ndabarisheshe bishasha. Ejo bishobotse ngatembera ahandi, reka nzobikora. Yes guys.